wama wirukanga ngo utazi ngo uraza guhagarara ryari arakandi yababwiye yavuze mu mera avuze none baca hehe umuntu kutabona yabo bariko barati indwi kuri 2 yani match Barcelona bari bafashe nkama kuko match ya mbere baravuye mu gihugu cy'ubwenge z'abangije kimwe kindi nyamara mwanze mu mpamashi yanje narababwiye ni Newcastle gakina na Barcelona ifise Rafinha muri version yiwe umuntu arahagwa turabishikira ko barafinya mu bakinyi beza bagomba gutuma mu bakinyi beza byaheze by the way na mukinyi mwiza Barcelona ndwi kuri 2 urukino bakinye bigaragara ngo match premier mita yabagoye biri ku bindi batsinda Newcastle gombora ariko still Eddie muri deuxième mi-temps equipe bayimiriye byo kabisa indwi kuri 2 nubundi ninguvu za Afrique turiko turabona muri no equipe gusumba ikindi kintu cyose twakwimvira bien sûr ni nguvu z'umumenyereza kuko gushika no mwanya ino equipe ya Barcelona turayizi ari yinyene ifise no Rafinha ifise rino zina rya Lamine Yamal ifise rino zina rya Lewandowski ifise aba Pedri ifise abakinyi no munsi tubona ngo nibiri kiragendera ko mugabo imenyereza n'undi mumenyereza kandi itwereka indi version bisobanura ngo twabonye umwaka uri exceptionnel kuri arakoze cyane libahize mita heza 3-2 merci beaucoup penalty ya Lamine Yamal sivyo icyo no kwita uno munsi umwaka weze waheze tubona ngo Barcelona ya Afrique itigeze yongeramo umukinyazi ibyo canke se yoba ari kuri calibre international mu biharuro muri statistique nivyo bazanye Daniel Olmo no munsi mu buryo ariko arinjira muri Barcelona nako buryo yinjiye muri Barcelona mwaka weze no munsi buryo ariko arakoresha nako nawe nyene arimo makinyi buhoro umengo nivo iri kirasubira inyuma rimwe ukamona iyo impact efise mu yindi match ntuyibone ino Barcelona ivyo yogira ko uno munsi byose igifise ino swad nuno mumenyereza bitwa Deterrence Freak mbambona ico no kwita akazi ko twogara kuri free kuko ne equipe yakinyibe ico no kwita mita zibiri zitandukanye wabigarutse ko neza mitambere yaheza bitune kuri 2 mugabo kabona ngo iriya Desire hari amakosa Barcelona yakora muri mita ya mbere equipe ya Newcastle mvango yavyaza mu musaro cyane nko uburyo bari kubatakaza imipira kuma long pass ku mipira miremire amapasi maremare bagumashaka guhanahana de na forme arkaje aba defenseur bien sûr uburyo aba defenseur bari ko baragaruka kabona ngo hari uburyo Newcastle ibyaza mu musaruro rero ravyo uburyo baje muri deuxième mi-temps bari decisive amélioration ya sens d'obi yabo kuko meme na premier mi-temps hagezaho Lewi na Lamine Yamal bahusha ibitsindo bibiri ipoto rigaragara imbere y'ipoto ndavuga nuko biri kosa nimba atagikose mu gice cya kabiri bino bitsindo baza kuvyicuza rero igice cya kabiri uburyo bagarutse batsinda ibitsindo bine mu gice cya kabiri uburyo babitsinze mu mwanya muto kwima espace ino equipe ya Newcastle United bakabuza ivyo ariko barakina cecene gucungira ku counter attack n'uburyo bari kwaka imipira n'uburyo bariko batakaza imipira ibi byose byerekana ngo hariho message iri fall na idio yabigarutse karavuga ngo igitsindo badutsinze muri premier mita bagi dutsinda kuri penalty gisa neza nico badutsinze batugombora muri fazare hari uburyo vyahinduye mentality yacu tuma tuja muri vestiaire iyo mentality itari hamwe rero uravye rero muri vestiaire uburyo equipe igarutse ici ca kabiri bavyerekana ngo ese nigiki umumenyereza yabwi niye message umumenyereza yahabakinyi rero bien sûr sinshobora kugira amadute na makeya version Barcelona batweretse mwijoro ryararikiye gutsinda ibitsinda indwi nivyo gutsinda Newcastle twavyumviye mugabo dufatiye kuri Newcastle United en question umumenyereza muri 11 yari yirinzi kose ryaje ryose akora kandi twabonye ko iyinjira rya Anthony Gordon hari buryo ryongera icuno kwita uburyohe mu busatirizi bwa Newcastle United cyane cyane defense ya Barcelona guhubira no kwibanda kuri Anthony Gordon nk'umwe mu basatirizi beza bari bafise Newcastle yari ifise mugabo bakiyogwa ko hari undi mukinyi anyaruka afise yo sense d'obi azi n'uburyo ahagarara muri defense yari yose bita Anthony Elanga yanabakoze kabatsinditsindo bibiri uburyo rero cyakare baje bahindura iyo mentalite bagabanya gutakaza umupira kina amapasi anyaruka rimwe na rimwe kurondera amakosa kugira badestabilize adversaire encore une fois n'uburyo ba Mario Sans Dobi cyane iyo bageze ku izamu imipira presque nk'imipira yose batsinze
za kombinezo zidahera nizo zaheze muri make urabona ngo message Flick yabahaye mu gice cya kabiri ndayifata ko ari message yahinduye ibintu rero ntegereza kuca nkonfirma nkavuga ngo ino version ya Barcelona twabonye mu gice cya kabiri uno Rafinha twabonye mu gice cya kabiri uno Lewandowski twabonye mu gice cya kabiri vyose nico no kwita resultat bikorwa by'umugabo bitwa Deterrence Flick. Ya tuvuze Flick mwumve kwanza umwe mu bagabo imbere y'urukino ku munsi wa kabiri muri press conference baramuwaje avuga ati bwa mbere ico mwomenya nuko nta kandi kazi nitwa mumenyereza nzokora nyuma yo gusohoka kwa Barcelona. Muravyoka n'urukino rwaje muri context bavuye mu matora bariko baratsinda FCSV ya nyuma yuko twari turamenye ko nawe peut-être vuba cyane badutangariza deal yiwe yo kongeza 2028 of course. Ya rero ugarutse kuri Deterrence Flick yamaze kumenyesha akata kandi kazi yitwa mumenyereza azokora inyuma yo kumenyereza Barcelona duca tubanza tukabihuza n'inguvu yo barakoreje bike ku agent we Pini zavigura ngo isange Barcelona uribuka ko yaronse offers imigwi myinshi gitandukanye yo kuva muri equipe national Mannschaft ariko agendera 0% bivuze ngo numumenyereza bwa mbere yaronse canke yisanze afite amahirwe yo kumenyereza equipe izo mu izina ariko akuze nibikunda ko Flick aba Guardiola kariyeri yiwe yanabivuze ko kariyeri izohera bon ico twokwita umugisha n'umusaruro mwiza mu mpera kuko biragoye ko mwiyumvira ko kariyeri ya Carlo biragoye ko nawe mwiyumvira ko kariyeri ya Jose Mourinho kuko bigaragara ngo arakuze ba Jose Mourinho baje kare imyaka 40 umuntu akameza kugera muri 56 yitwa ko afise n'imibiri sezo 20 itandukanye bikombera vyegeranyije mugabo Flick uno munsi imyaka 61 asumbwa imyaka 2 na president wa equipe Laporta 63 bivuze ngo nimba hagezaho ba Klopp tubona bahunga hagezaho tubona ba Pepe Guardiola bavuga ati turarushereka tugende nivyo harimo umwanya muremure bakoze ariko n'imyaka iri kiramera mu gihe uyu no mugabo hari imyaka iri gusiragoringa atasiragorinza yisanze n'ivyo aje yitwa ko ari karakura kumbure bitazomuha wa mwanya muremure wo kubana yagira gute abumenyereza rero ibi biratuma abantu babanza gutahura igituma yemeye guhitamo Barcelona peut-être kubera ko yarakeneye CV izotuma abantu bibuka ngo wa Flick mwiza muri Bayern Munchen yatwaye ibikombe bitandatu niyasubira akaba ujya Flick nyene muri equipe ya Barcelona bizoba bikuye muri kariyeri waramenyereje Barcelona na Bayern hose ugatwara ibikombe bitandatu muri saison imwe ibi azobara amateka zo kwicagirika akagurukana akavuga ngo ahantu yicaye abamenyereza b'abadagi bitwa ko bakomeye note izina ryo mugabo yitwa nde Deterrence Flick kumbura bitandukanye n'uburyo ari kujya kwa Chelsea akaja kubaka yindi projet nubwo yari gushaka igafitinga mugabo ubona ngo nta mwanya muremure Chelsea yomuha canke nta zina rireme ko gutwara Champions League. Akonyamara bamenyereza b'abadagi bamenyereje amaklebe jemba mbona ntawe no mugereranya. Amaklebe yahise. Bamenyereje amaklebe. Importe club yari yose witwa umumenyereza entraîneur apana sélectionneur. Ariko no munsi reka dufata Karorante. Uhereye parcours yagize kwa Bayern. Ataruka ariko aramenyereza equipe nkuru. Sivyo? Nka Barcelona. Cyangwa ataruko biriya yakoze yabikoreye equipe nka Bayern Dominique. Uno munsi yo abanza kisanga nawe agiye guca mu migwi mito bito tumenyereza mukuru akabanza gaca nkaho ndiko Kovac aciye kwa Borussia Dortmund canke aho Klopp yaciye akava nko muri Borussia Dortmund akava nko kwa Borussia Dortmund agaca banza kisanga Klopp nariko ndamahurura amamenyereza b'abongereza n'amahubwe n'igihugu bw'ubwongereza agaca nko muri Liverpool ari ukuna akazi ushobora gukora gakora equipe nkuru bigaca bikuduza brusquement kubera poids ya equipe rero nk'ubu jakazi Klopp yakoze mu mateka mumenyereza yes karasumba ko Flick ari karakora kure cyane kabisa nanje turavyemera uno munsi ni credit ariho pressure umumenyereza bako kwera ko amenyereza equipe nkuru gusumba umumenyereza ko nka Liverpool barashaka kubwira ati usanze dukina Europa League nanye natari misi yose usanze dutakaje Suarez yadutsindira ibyo bitsindo nubwo Premier League twarayivuyemo ubaka Liverpool isubira kugira igitinyiro ku mugabane wa Buraya no mu Bwongereza ibyo yarabishize ko nubwo ibikombe rimwe bigiye bitandukanye byagize gute byagibiramwesha mu gihe uno munsi ukigaruka kwa Barcelona nabo bakubwira ngo ubaka Barcelona isubira gutwenza abakunzi ba Barcelona nka Barcelona ya 2015 ivyo ukibishikako n'ubishitse kari kumwe na Liverpool ni muwamungana kore yuko hano hari pressure ino equipe bari equipe yitwa kari nkuri mu itangazamakuru gusumba izindi rero Flick kwanza credit ku kintu cyatumye ahitamo Barcelona kandi leta entre de réussir mugabo akaza afise uno munsi tuze yatukirengagiza afise equipe tuzi ko ifise ibibazo biri financier atagura bakinyu ko abishatse yaranabigarutse karavuga ngo mu Bwongereza igitandukanye na hani wacu nuko mu Bwongereza bafise des moyens financiers zibemerera kugusumwa wese bagize gute bifuje twa biriko biratugora avec projet nshasha ya president suye kongerwa nubundi bariko baraplanifya kongera amazina Robert Lewandowski bivuze ngo nubundi umwanya wose Afrika zomara muri Barcelona zohaba ari umumenyereza atanga ingufu gusumba izo Barcelona igize gute imuhereze ugaca wongera koko mu mwaka weze uravyibuka igice ca mbere cyazokira ngevuze ati kumenyereza abana biragoye nariko ndaraba equipe zose zakinye ku munsi w'ejo soft Tottenham Hotspur yari yarinye equipe ya moyenne d'âge y'imyaka 24
n'ibice bitanu nako n'ibice bine. Barcelona yari yarinye effective y'imyaka 24 n'ibice bitanu. Kuvuga ngo harimo difference ya 0,2 hagati ya Tottenham na equipe yitwa FC Barcelona. Mugabo dufasheho ku musaruro birumvikana ko iyo ufise equipe no ubu uri expose au risque yuko abana umwanya n'umwanya yitwara mini yamara duzi bitogo ni vigashita. Ubu ufise equipe iri expose au risque yuko ni wahura na equipe iri experimente nubwo uzoyirusha umupira umwanya n'umwanya ashobora kuba decisive ikagira gute ikakwera imira. Nkaca ngaruka rero ku adversaire bagiye barahura buriya kumbure hari kindi gipimo kuri Dietan's Flick kumbure ari kugombye kuba yarabonye iyo yisanga mu nzira imwe n'imiburi buri mw'imyaka ibiri twari gupima. Dufate nk'ubuye muri na county stage amaze guhura na equipe nka Paris Saint-Germain bwa mbere abanza gangana mumenyereza nkawe hama kandi tugaca tuza kuri ta pivot twavuga ngo ni Pedri contre Vitinha ni Yamare contre Mendes ni naka contre naka tukamubona mu iyo match ya elimination direct byari kuba ari kimwe mu bindi bintu byari gute byari kumuha challenge canke dufata karongo no munsi yohura na Bayern navyo ni yari kuba yindi challenge mugabo mwaka weze yahuye na Benfica ava kwa Benfica ahura na Borussia Dortmund ava kwa Borussia Dortmund ahura na International uno munsi ahuye na equipe yitwa Newcastle United agomba ahura na Atletico Madrid nemeza ko Atletico iraza kumuha challenge tout simplement ko ari equipe bakina champion imwe kandi yamsezereye muri Copa del Rey mugabo amatiere ya challenge hari challenge pari yo gwa Atletico Madrid agize gute itaguha rero uvuye kwa Newcastle ugacuza kwa equipe yitwa Atletico Madrid probablement ugacuza wisanga kwa Arsenal turayemera nka equipe ishobora kuzogwa challenge kubera ibihe byiza iri kiragira effective yagutse ukukuntu yamaze guprova le monde kari equipe nziza mugabo amatiere experience nayo Arteta ninde kugira ngo agwe challenge nka Afrique ikigira kabiri Arsenal ninde muri Ligue des Champions. Niyo ni message rero entre parenthèses ibi hari ariko no munsi ico nemera nuko Afrique ari karakora akazi kari extra yako Barcelona yamutumye biragoye ko hari ico Barcelona izoshika ko nituvuge Dietan's Flick kuko abakinyi presque bose ni made in Flick. Twatanguye tubipinga ariko yamaze kutwemeza ko Gerard Martin umukinyi mwiza muri axe central. Twatanguye tubipinga aramaze kutwemeza ko Marc Bernard peut-être equipe mugizo bura de Jong atakibazo yo Grevisse Bernard atwemeje ko Pedri Gonzalez ari mediateur de classe mondiale gusumba ko twari tumuzakina nka nimero 10 yaje mubwira ati gendo kina nimero 8 kandi bizokunda yasanze Rafinha ari ku mujyango umusohora uno musi nibo yari komeje furuko uno musi n'umukinya ari kuri calibre yo gutwara barondoro yatsaba kinyi bitako bakomeye. Hari ikintu kimwe uno munsi jewe naravya mu rukino rwa Barcelona batsinda Newcastle bitsindo ndwi uburaba ndakunda esprit mentale y'abadagi. Umudagi yagutsinda nta muhwe zibamwo aragutsinda wagaragaza intege nke yakongera akagutsinda hamwe je uzobugenda urabwira abantu ati twarigeze guhura n'umudagi nka nimugoroba nimvira yaza kuba ari Albert wakimara gutsinda ngitsino ca gatanu kipe yari kwayikuyemo ariko agaza n'ahantu niyumvira ko peut-être remplacement imbere ushobora kuba ku mugabo witwa Pedri Gonzalez ariko muramureke mu kibuga bona Jacques Rafinha murekeye mu kibuga Lamine Yamal yagumye mu kibuga Yamal avugumije mu kibuga ni barge kuri bande tour niyumvira avuga nase equipe amaze kujya bitanu agomba kwisinda bingahe hari ikintu no office Casado na Ronny Barg na Gavi encore hari ikintu no kwitwa ukajugumiza Marc Bernard kinye match nkijya meme na Pedri naravya ama remplacement yakoze nari niteze ko gira kuko arakuntu yatangwe no arakuntu ya uravye ya remplacement ziwe zabaye amaze iyi equipe amaze kwitsinda kuko nka remplacement ya mbere atari riri force ya Eric Garcia ku mata 22 iyindi remplacement ya mbere abaye ku mata 56 azanye Xavi expert ya kugeza ku mata 56 equipe yaramaze kwiga ibitsindo bigana kuri bingahe bitandatu. Reka ndakwereka ikintu kimwe kuko itsindo ca gatandatu cinje ku mata 61 ku ipasi y'umugabo witwa Lamine Yamal kuri Robert Lewandowski. Ufashe Barcelona ya Dietan's Flick ukaraba ibihe yinjiye irimwo urakuramo Lopez ukazana Ormo muri match nk'iyi nabonye kipe yagomba kuyimiriya kabisa esprit d'équipe ahubwo nubwo nibamubaniye kuko equipe bagombye kuba yagombye kuba nka Yamal na Lewando bamuhemukiye ari ikintu Landry abantu bitiranye gukina na equipe muri phase league bitandukanye no gukina na equipe muri knockout stage. Muri knockout stage n'ubu ikintu caragiye Barcelona nuko iyo equipe imaze kumenyera ibi bintu niva muri match sino ni ukaso ufashe match ari bakina n'igice ca mbere bakinye imbere ya Barcelona bakozwe ko nuko equipe no mwanya n'umwanya wawiteze kizabura gute ishora kurorasha iza kurasha ikava muri match sino none Afrika niyo ivuze wari kukubaza mu gice ca mbere ninde mukinye mwiza wa Barcelona wari gutanga ndi hari ikintu no muzi ikintu cakoze kuri equipe yitwa Newcastle ugira ibitsindo ndwi hari ikintu citwa esprit d'équipe kiri muri equipe yitwa FC Barcelona donc
nibyo ubona abakinyi bose batanganya urwego mugabo wa mukinyi yitwa ko afise urwego ruri hasi mu bijanye na speed cyangwa mu muvuduko mu bijanye n'abandi nawe arishira ko pressure yo kuvuga ngo nimba equipe yanje iri kwirakina reka ntanga ivyanje vyose ntiziganije nakunze axe centrale mwe abantu b'Imana vyanke bikunde imvura nizitivanga mu bintu ku Barca zo mu defenseur zo muri Kirisi ubwenge bwinshi muri ku Barca kurinda ugaca wiyongera ko Gerard Martin no munsi jewe mbona nta pressure nimwe Barcelona agomba kugira yo kurondera mu defenseur ngo azoza gutangura mu kibuga muri axe centrale nibaje ku isoko bagura baratero ibi vyanyeretse esprit d'équipe yuko umukinyi wese ashobora kuyitanga please ijambo riva mu mugabo witwa Dietersens Freak rigana ku mukinyi nico ricarimara please ubucuti yamaze gukreya hagati yawe na bano bana ba equipe yitwa FC Barcelona kuko nkuko yavuga Zadi equipe ifise abandi ragoye kumenyereza umwana yagira aracaduze akacitangura kuri ati Jendi Neymar Jendi Messi bikaba birapfuye kubera ko ukinira Barcelona ubaye umwana mwiza ukora mini Yamal birakuvugira mugabo Dietersens Freak wabonye akijyo kaya Mari yakubise Ronaldo ku gitsindo ca kabiri Newcastle uburyeta rabarera nabone ko esprit d'équipe yamaze gufata muri Barcelona Yamal yatakaje umupira arumva umenga ariyanza no gusohoka mu kibuga yosohoka yategezwa kwiya ukabona uno munsi Lamine Yamal Freak yarafise umwaka uheze Lamine Yamal wo kwiyamiza wo gucenga mugabo no munsi sigarira Lamine Yamal bitokwa nkako gucenga kubera ko ivyo ari ibintu vyiwe ariko ikiganje imbere ya vyose ari kurondera intsinzi gusumba amakorosi ucufata rero iyo donc ijambo riva muri Freak n'ubucuti yamaze gukreya hagati y'abano bana kubera ko Barcelona ni equipe itsinda cyane ni na equipe itsindwa kuko uravye Freak uno munsi kuva yinjira muri Barcelona amaze gutsinda ibitsindo bigera ku 303 mu nkino afise ari muri equipe yitwa FC Barcelona mugabo ugiye kuraba ivyo yankesheje nawe yarabiriye mugabo yamaze korema mu kintu kivuga ngo witwa Rafinha witwa Lamine Yamal witwa Lewandowski inyuma yanyu hari Lopez ego genda mushiremo ibitsindo bitanu badutsinda bitatu dutahana amanota ibitsiro batatu na bitatu mu nkino 106 ya bivuze ngo uno munsi equipe yitwa FC Barcelona ifizwe n'umugabo witwa Dietersens Freak yararemye akaranga mutima canke urukundo rw'abana bakunda club do plus gusumba ko vyahora kuko kare warabona umwana yitwa Gavi yoturikira mu kibuga mugabo umusaruro rero umeze gute uno munsi bafise ico no kwitwa urukundo bakunda equipe rugatuma urwo rukundo bakunda equipe ruhura n'aya majambo ava muri Freak ndetse n'ubuvyeyi bumurimo umwana wari we wese akabayo kwitanga gatsinda uce wongera ko bakiniye kuri Estadio Camp no bantu b'Imana ikibuga rero naraye mbonye kiravuga Estadio Camp no hageze ahantu bahagira muri gihe nomu waraba bafana basaze amadrapo ku kibuga ariko arahungabana Lamine Yamal yahindukira karabiyo imaje agakubita ikorosi uyu muhungu Malik Thiaw akaryama hasi n'umugore wa Arsenal bafise mirongo bari bafise 62 bivuze ngo Stade de Barcelona iri mu kintu cakoze kuri equipe yitwa Newcastle hari Thiaw hari umwana yitwa Jacob Ramsey bapanitse Stade irabatesha umutwe barava mu rukino ku munsi w'ejo equipe yari ifise Dani Bane wenyene uce wongera ko umugabo yitwa Dietersens Freak ari umumenyereza mwiza buriya na Eranga yatsinze mugabo wo kubaza ngo mu kibuga ya Public jewe Eranga kandi ni match zibiri Eranga aracavisa amahirwe yo kuzomukinyi kuko n'umwana muga Eranga kimenyerezwa n'abamenyereza nkabaho nimba ubu muri Nottingham Forest uje kwa Newcastle witwa nguragize evolution ugacoga mu maboko yaho n'ubundi kubise squatter ibirero jewe n'ubundi biragaruka bikanyereka ngo Freak ni ishusho y'abamenyereza beza ashobora kwarinya abakinyi ba 11 beza ariko niyo entraîneur adverse akoze ikosa Freak akaba wawunda arikosora kugira ngo abone intsinzi bagarutse muri deuxième partie bagiye muri mitavisi impamba y'itsinda bitatu kuri bibiri ariko vyagaragara ngo n'ubundi Kieran Trippier uragurishije equipe mu buryo butarebukene ukoze penalty novuga ngo iyo yireka ukarindira nimba Rafinha shikira baro canke ntayishikire nimba yishikira Iron Ramsdale gakuramo baro canke ntayikuremo mugabo bitakuvuyeko bica bituma Trippier yonone karamantara ariko yari Newcastle mu gice ca mbere yabwira Barcelona ngo ukine udutsinde igitsindo tukigombore unadutsinda ikindi tukigombore bamaze kugaruka avec le discours ya Dietersens Freak bageze ku minota 50 jewe ndaba Newcastle nkumva ikigomwa avuga ati aha vyanke bikunde we urikura mu kibuga Joao Cancelo na Rafinha kuri couloir yabo bariko baraka
Lamine Yamal hariya hirya yageze ahantu abona ngo Lewis hari ariko arananira guca Ariko abafana- reka jewe nzemenere hagati mu kibuga dukore batsinzwe sirinombe ibitsinde bitatu wabonye igitsina ca Lopez pase zibiri ibavuye kwa Marte kwa Rafinha kwa Lopez igitsina kujya niko match nkuru iyo uriko urayikina ugahura na ekipe yitwa Karino ikirasha iminota 2 gusa match bihindutse kuko ikintu cy'abakwe muri match ni igisindo ca gatatu kuri penalty. avaye ko baja muri mita ni igisindo ca kane bakigaruka ari umufana twari kubona mubwiye ati ukabona Barcelona yasinze icambere nukasiga gombo igatsinda cagane nukasiga gombo igasinda ca gatatu deuxième mita nibagaruka Barcelona igamahigwe ni ukasi yo kubigariza 3-3 match ihindura ishusho ariko Barcelona ikaronga icakane match irabiheze Barcelona izobigire yimiriye equipe yitwa Newcastle United kandi nako abikoze rero ni naho hanu je nagarutse nkavuga ngo iyo ukina na equipe yitwa kwitamenyereye ibi bintu nka wewe ifo gusa ko udatakaza mood yo kuva muri match nico kintu twabayeho tubona equipe yitwa Barcelona itunze abakinyi beza statistiquement babaye ndavuga ba mediateur cankwe n'abatakatabaye Messi nagiye kubona jewe equipe ifise ubwo busatirizi buryana batunze MSN kuko Villa yaratsinda ivyo bitsindo Pedro yaratsinda ivyo bitsindo Sanchez yarabitsinda mugabo Lionel Messi yari wa muntu atsinda ibitsindo 50 muri saison umwaka ugara afise 91 ariko ugiye kuraba umukurikira muri club ukazosanga nabo ba Villa nta 40 bagira mugabo n'umunsi Afrique yaje muri equipe itandukanye niriya yabayeho mbi muyo Afrique yinjiyemo mbi arayubaka acarema esprit de combativité mu bakinyi Lopez no munsi mu nkino zose amaze gukinira Barcelona afise ibitsindo 12 na assist 16 ibi ni biharuro bivuga ko mu mediateur nibaza ko Barcelona itari bwatonga mu mediateur produce ibiharuro nk'ibi tukiri hagati muri saison ucuraba Lopez akiri muto ataraba umukinya ari mature ku ruhande rw'iwanje kuko numwe mu bakinyi boroshe kuva mu rukino mentalma akononekara mu mwanya mutoyi iyo utamufise rufise mu mediateur umwe rukumbi yoroshe rukino gusumba Pedri Daniel Olmo yoroshe rukino ku buryo uvuga ngo umwataka naba mature ngivyo agomba gutsinda ibitsindo ucungera ko Rafinha jewe nabonye imashini mu nkino zibiri contribution mu bitsindo ndwi oya hari Sevilla itsinza bitatu Newcastle itsinza biratanga assist zibiri iyi ni version y'umukinyirera heka equipe pana kumbwira ngo umukinyira cenga ngivyo nera kuri Barcelona aramubona bariko babaza penalty ngo tatanze ku mugabo witwa Elanga ku mugoroba witwa François Texien aya na penalty sinibaza ko yari penalty ari du contact tuba turi léger cyangwa ukaraba direction y'umupira n'ibindi bigiye bitandukanye ariko bakuri ya kosa kansara makore hiya nta penalty wakomba gutanga hari ukuntu baza umukinya santu undi kwa muriko akarondera amayeri yo kugwa reka dufate ko na penalty yanatanzwe ariko jewe nkunda realite z'umupira w'amaguru Newcastle ku munsi w'ejo yamerita gutsindwa uravye igice ca kabiri kandi vyinshi rero nawe yo penalty yego irevre bagwaye penalty peut-être 3 buts partout bindwa contexte ya match ibi yaba Barcelona ya Madrid nzobivuga wewe bwa mbere banza wemera ati ivyo na produce mu rukino vyari ko minsinza apana kuja kuzana denamanzation hageze aho niyumvira ko rimwe na rimwe muri football haba hakenewe tamoro kugira ngo equipe oya cyangwa peut-être mu munsi umwe bakavuga bati iyo ubonye bamaze kwanga ukabona indwi ku minota 75 bwira umuhagarize tereka match ye apana ku minota 55 wowe naho bari ku minota 50 mugabo ukabona vyanse ukabona ati naho kuba muri gice cambere ukabona ati vyanse maze kujya umuba hunga ge muri basket niho nabonye bagutiye amanota 3 canke se amanota 6 cyarimo mu masegonda make ujuga ati gato tamoro kazo kacubaza yagigaruka rero bakakongerera canke sha tamoro mu mupira w'amaguru yabibaho Newcastle ijya musumagiza w'ibitsindo ukavuga ngo mugiye kuruhuka mwagaruka ari kandi kantu Afrique yongeye mu bakinya mu kagijana mugabo ushobora kandi wakoseye kamwe kagabanuka iyo tamoro equipe ya Galatasaray urabona iyo tamoro Galatasaray oya si tamoro je simvuga tamoro je mvuga ngo vyanse ukabona ko vyanse igire hakuru umva umuntu aza kwirirwa arakwimiriya ngo aje ngo mwatsinze basi miliyoni aswas ukayirohuka indwi ndakubwiza ukuri erega Lewandowski ni abani equipe hageza yitwa bucumi hageza mbona ko n'ibitiro 10 bishobora kwinjira mu jewe nongeye Lewandowski ni watababaniye nongeye gushira ko akoro ivuga ngo ibintu yari ivy'iwawe ubikora ubikwiriye niyo hoba mu busaza ntibizohera birakwirondeza Robert Lewandowski nubu aracari wa mukinyi wo kwa Barcelona umwe rukumbi atera baro kumva atitewe n'umugabo ariko abafana bagabanya amaranga mutima bagabanya amanyanga n'ibindi bigiye bitandukanye ari umuvanzi tujya mu gice ca mbere ku munota wa 40 debi parto Lewandowski nta kintu kadukira nkamazi ati kuri bande tuje ariyo Torres
eske uko kuntu Lewandowski ariko aragundagura n'umugabo aswize ya Dani Ban Torres yari ntaja muri Torres Zedi aza we kwa Portugal rero hariyo abantu iyo equipe iri mu bihe bigoye vyayigoye bashobora kuyihakana ivyo bintu abafana abakunzi imigwi itandukanye mu bireke kubera yuko umupira w'amaguru ariko wubatswe mu minota 40 naje umufana no mutahura ibintu Lewandowski muri vyabaho oya nagabanye ubwoba oya si Lewandowski ninde mu kibuga Barcelona ari ba mu Barcelona ninde yakinye mu gice ca mbere ninde yaramaze ari dede ninde yaramaze gukina bakinye ndese akarorero Pedri Gonzalez nari kumusohora Bernard urabona ibintu yakinye mu rukino hari kirato yari yatona Jordan hashuri igice cya mbere Fermin wamubonye kangahe muri za borde mazuri n'umuntu nawe ushigitsina wara mini Yamare bari kumusora mu gice ca mbere arantu Yamare yateye gusora umuntu n'umuntu nawe gihusha tukibona arantu Yamare yaduganye baraciye hagati mu ahubwo kibuga nanabonye Rwanda yihaye Rafinha catera mu igore Gardera arayikota Rafinha arayitera Gardera sura arayikota Yamare acayishira hehe eka mbabarira hariya hejuru mu bafana nanabonye umufaransa burya nabwiye nuheragende umufaransa baye mwiza kuri Fermin Lopez harantu yakweze Jolinton hey kandi wibuke ko ari mu bari ya bari suspended nako bari yari muri averti niyo yimize igice ca mbere cyane catastrophique rero abafana mwumve ko umupira w'amaguru ni phase zitandukanye urashobora gukina urukino mu minota 10 rukaba guhanse muga minota 2 wera ku minota 20 kwa 30 rugakunda rugasubira rukanga bigenda biratera inama asumu eranga ko yatsinze kinye neza eranga igice cya mbere cyiza none se n'umwatakere none se Lewandowski yakinye kiko yatsinze erega Lewandowski niyo yari umujene yarangwa n'ibitsindo gusumba gukina umupira muri Superbat mwasanga amabati meza cyane Beige 28 na Beige